ntubibaze ko ndiko ndakurengera ndagukunda kandi ndakubaha ariko washize ngaho umufasha wawe ngo ndakubera ijisho ndakubonera ibyo bindi udashobora kubona cyane ibintu ukoze n'umunsi ariko nanjye ubwenge sindiko ndabitahura be ushobora kuba ufise ikibazo nimba udafise ikibazo nawe ni aha n'abarundi bavuga ati washatse kukurya ntabura ubwagukoza anyway turekane n'ibyo mpamagarira amarezo hari icyo nshaka kumutuma hama nawe umuriro niwaja hasi turaza kubiganira ndabona atameze neza Shitugere. Hajya se nakumenyesheje. Tugiye muri poro kudedwana bya bintu by'impuzu n'ibirato byaramaze gushika. Kudedwana? Yes. Kandi situation turimo kuri umwanya. Amafaranga babaye kuyiga kandi ni menshi. Sheri twagiriwe ibako. Burya Imana ntiburayicisha. Wa mugenzi wanjye Alex niwe yantije amafaranga kugira ngo tuje kudedwana bijya bintu. Wow. Alex? Yes. Mwana mwiza. Numva ntangaye. Ari muri bakiva amashusho kuri ibyo bintu. Uko nyene utangaye, nanjye niko natangaye. Ahubwo ikintu gihari no gukoresha ingufu tugaca tumuyamusubiza byihuse vuba. Numwijima wanashe blackout. Bandiko ndavugishwa tarije. Kuri kw'Imana sinahura neza. Jewe ubonye nta mahoro na mato mfise. Nta munezero mu rugo mfise. Kandi ibyo byose byatabwiye kuva mvuye kujya muganga. Shen. Sinumva ujya muganga ko ariwe. Kandi warambwiye neza kujya mupfumu ko ngiyeyo. Nzoca mvyara. Ariko kuvyara ngo mbone ibibazo gusa. Sandra, uramaze kwibaza mu gihe ca Yesu igihe bafata umugore yasambaye n'umugabo bazana umugore wenyine umugabo yari wamushize hama ikindi naco uramaze kubona umukobwa agenda n'abantu benshi muri quartier bamwitwa umusambanyi ariko umuhungu bakamwitwa intwari bakamwitwa ifizi ya komine. Sandra, turi mu isi y'abagabo bikunda. Uravyumva ivyo bintu n'ukuri? Jesse ndiko ndagutahura neza kubera ko ujya mu mfumu je namugwaye ndamwizeye kandi cyane nuru wa mbere kandi nuru wa kabiri natwaye canke namurangiye abantu bose je maze kurangira ujya muganga ikibazo bagiye bafise cagenze neza. Rero wese ndiko ndagutahura neza ahubwo niwihangane je ndazi ko bizogenda neza. Shen, ntavyo kuvuga ngo none arindira. Ndindire gute? Bizohinduka ryari, bizoba ryari? Warambwiye ko akora cyane. Warambwiye ko ari muganga akomeye, avura abantu benshi, yakoze ibintu byinshi cyane. Ariko je nta kintu na kimwe ndabona gihindutse. Cyo ndabona ujya mufuma ari umuescro. Ahubwo se n'uwashatse kundira amafaranga yanje y'ubusa. Sera, ntibiguraho gora. Abagabo je ndabazi. Ivyo ndiko ndakora vyose ndabikorana ubwenge. Ndazi ivyo ndiko ndakora. Uravyumva? Mugenzi, ujya mugabo. Ndazi ivyo ndiko ndakora neza. Werindira. Je shaka yuko agenda arabwira abantu yuko afise umugore w'intama, hama maze akora ivyo yishakira. Ibintu vyose ndafise amkiganza. Abagabo ndabazi Sera. None kibazo abagabo barahindutse Sandra. Zamenya n'umwitwa kujya mugabo wawe. Ashaka bo barahindutse. Singa bakera. Ndabizi Sera. Aburazi turekane n'ivyo. Ndafise amera ya hasyo. Reka tuyimene n'inzoka. Naheruka kera ivyo bintu. Yo n'umwana yanyotewe. Ndaho nyaruka. Ego.
singira umutima w'agakoko none ndakubaza umuvumo yarigeze akubwira yuko ari wewe urwaye cyangwa ari wagwaye ivyo uri kurabona vyihinduka mu rugo rwawe ushobora gusanga ari urya muti uri kurakora ndindire kugeza ryari cyukuri ndarahira umuti ko yawumpaye naragerageje ndubahiriza amategeko yose yampaye ndakoresha uko nyene icyo navuga wewe utandukanye na bufro wawe kuko bufro wawe nta mwanya yampa amasaha yose aba ari bize mugabo wewe uranyitayeho ukomeza kundamutsa ugumumbaza mu telefone umuriyo gute gusa bufro wawe byamuje ntavyakora kandi icyo nicyo ndakundira so muramashugwe y'isi kandi ishugwe ry'isi iyo utarivomereye rero kenshi abagabo turakunda kwibagira inshingano zacu ugasanga duhugiye ku kazi duhugiye kwitaho ubuzima cyane tukibagira imbavu zacu so icyo ndahari kubwa kandi nzokwamaho kubwa merci buri keza merci beaucoup hama icyo nakubwira no gusaba ntuzuhinduke sinshobora guhinduka gusa ribibanga ryanje nawe ku buryo atazigera bimenya cyangwa mushiki atazigera bimenya promise ntabwo azomenya ahubwo ikibazo ndiko ndahura naco nashutse guhera mvuye kujya mupfumu urugo rwanje nta mahoro rufise nta munezero umugabo wanje wonyene umengo sinzi ivyarimo umwanya mumwe aragiye uwundi umwanya aragarutse uyu mwanya ariko ambwaniriza amajambo uwundi umwanya akambwira yandi majambo ahubwo ndiko ndibaza ko ariwe baranamurotse none ndakubaza umuvumo yarigeze akubwira yuko ari wewe urwaye cyangwa ari wagwaye ivyo uri kurabona vyihinduka mu rugo rwawe ushobora gusanga ari urya muti uri kurakora turi gukora gute uri ukorera mu mugabo ukorera mu mugabo nagira ukorera mu nda yanje none gutwanida n'umugabo azoyitwara none uzoyitera erega umugabo wawe niwe azoyigutera wewe icambere ntuzi urwaye hagati yawe n'umugabo wawe rero ushobora gusanga uwo muti wafashe umugabo wawe kumva yuko ari wewe batavyara rero je sinumva ingene wewe wahangayitse tekana bizogenda neza rero dufate ko umugabo wanje yaragoye bariko arahinduka ko biragenda neza ushikana vyo nyene nta numwe yambare yambwiye genda dukoreshe imiti tekana urindire je ndazi ko bizogenda neza sha mbabarira kwanze ndakuganije n'amajambo menshi ubu mfise stress nyinshi cyane muri no rugo ufise ibibazo byinshi cyane nacyo bituma nari nahangayitse cyane ndabaza Imana iki inyota yamaze guhera cyane mama njye gusaba imbabazi nakuvugishije cyane ntarakubaza icyo mufata ariko nzanira amazi genda nzanira amazi urarashaka ko genda avuga ati shaka amazi hama amazi rero uko bigenda uragenda uyitorere kubera ko Jevre mbasino hagurangiye kuzimana amazi kibigirana byo Alex sorry unyihanganire cyane kuko hariho raporo narindi ko ndatanga ntari bwaheze niyo mpamvu wampamagaye nkatsa nimba hari ikibazo mbwira tukakivugana ko ama nkagenda kubandanya n'akazi oya nta kibazo gihari gusa ashaka tuganire turaganira nicaye ndiyumvira ku kiganiro twakoze ubushize mbona ko nofata akanya nkusaba imbabazi kuba naritwaye mu buryo nka burya kuri ibyo icyo ntahura nuko uri umuntu w'agaciro kuri jewe uri mabuja wanje nta mpamvu n'imwe yotuma ntakora icyo wansabye
kuri ibyo niyo mpamvu nafashe umwanya ndaguhamagara. Akazi nakarangije, nta kazi ndiko ndica. Ati reka tube turaganira ndakubwire yuko ibyo wasabye nabyemeye. Alex, ibyo uri kurambwira ndabyumvise nabi canke mbwira noba nkiryamye sindavyibuka ndiko ndarota sinahuye neza uvuze ngo Meme, come on. Ntabwo uri kurarota kandi uri maso. Menya yuko ibintu biriko biraba. Niko kuri. Bandiko ndavugishwa tarije blackout. I've been go by your side kusabika nga blackout. Ndagerageza bikanga blackout. Mbangerageza kugwana ngwanira wawe mutima. Noma nakubwiye hari iki ntakora kuri wewe. Hari amafaranga usaba sindaguhe. Ariko raba izi message kuva kare nguma ndakubaza. Ushaka nzokora iki? No! Nabe! Kubereka abakobwa muri ntashini. No! Ade mafaranga namandaguha. Ubaza ko je nabanda yakeneye. Raba ukuntu niyima, raba ko ngana. Kugira umere neza. Ariko ukatuja kuncama. Oh, ndakunzwe. Chérie, ça va? Umva chérie rero. Ndabwiye chérie ni plank urumva nashaka kuraba ingene umerera ingene unkunda iyo kumira nkunda chérie. Nta ma plank izahe. Plank zo kugenda uvugana n'aba bantu. Muhana ama location. Plank izahe. Urara hanze. Mugaze na telefona ukanyemeza kugwaye. Plank izahe. Don't joke with me. Nimba ubaza ko ari black. Harigenda kubwira ibintu ukibaza ko ari black. Chérie. Singira umutima wagakoko no bipfa gushika nkiyibagirwa umunduru wanje koko. Rimwe ndibaza ibinshikira bikanyobera blackout. Nkabyuka nameza amahembe naziyavuye blackout. Blackout. Cyane ni kubera umwenda gwamagara patrone. Ariko menya yuko ndiko ndakubwira ukuri kandi nimba usinzira nawe kanguka. Igihe cyose tumaranye ntaho nari bwigire numva mpamagara mu izina. Ndatangaye cyane kandi mu cyamake biranezereye. Hama impamvu ugomba kubinkorera nuko noba ndi patrone wawe canke nuko bivuye ku mutima. Bino sinjikunda bikora ngo kubera uri patrone wanje. Ikintu cyose kigira umwanya wacu kandi kikagira agaciro kacu. Bino ndabikoze bivuye bwina mu mutima. Niwo kumva ko nunezerewe. Numva nezerewe bimwe bitagira uko bingana. Mu cyamake tazo nari niteze. Siniteze ko uno munsi mpava mpora n'ijambo rinshira muri mudu nziza nkiri. Ndagushimiye cyane. Iyo mpamvu ubwa mbere natanguye nsaba imbabazi. Tugira basi uyumve ngo ndiko ndiyumva. Alex, mu ncamake jewe sindi wa muntu ndonka amahirwe nk'apfuza ubusa.
ahantu turi nyine numva umengo harashushe ntihameze neza wonkundira tugasohoka. Ico gisabo sino cyane ndavyemeye. Iminota 5 ngiye mu biro nshira ibintu ku murongo ngakwa tugenda. Icyo naguhamagariye ngaha Jessica ntibaza yuko wibuka kuva umunsi twasohotse mu gitondo bukenga ukaza ukankimbiranira amakimbirane ngaha ati ko kuva ujya munsi mu ijoro wibuka ko twararanye rero Numwijima wanashe blackout Mbandiko ndavugishwa atari je blackout I've been by your side kusabika nka blackout. Scott, bonjour. Bonjour. Meze neza? Yego. Akazi karagenda? Karagenda vraiment. Okay, rero kumvuza akazi jewe na directeur hari ahantu tugiye. Nashaka ndagusabe urabe abantu bose bari muri gahunda y'uno munsi. Urabe contact zabo ubamenyeshe ko no munsi tutakoze jewe na directeur. Bazoca baza ejo. Okay? Okay, na kibazo. Kuvuga munsi tuva tubonana turarana sindasubira kuja muri Hayegra. Bisobanura ko ushobora kuba nasanga kandi iyo mbanye ntigwaye kuva kijya gihe sindasubira kubona amaraso jayo sikugira ngo iyo mbanye nzoba natwaye ni iwawe rero ndagomba kugira ngo ndabikumenyeshe ndabikubwire kugira ngo kizoba tumenye yuko ari wowe. Umviriza rero wa mukobwa jye ndi umwana ushaka kwifatira ukugomba kuranyumva icyambere ni wewe watumye amahera y'ukwezi kose nakoreye ndayakoresha umunsi umwe n'ikindi nacyo ico gihe sinzi ko twaryamanye sinzi ko tutaryamanye ibyo byimbanye jewe nabyonze ndibaza ngo wanaho nega nguko ndiko ndakubwira ikintu nzi jewe nyina w'umwana ko umwana wese uzi yuko nyina wari wamenyase nanone jewe ko uyu mwana ndiko ndakubwira yuko indari iwawe uri kurabihakana none ubona cyo ndayagiriza nde ko ta wundi muntu kuva kijya gihe je nawe turasubira kubona. Imviriza nushaka kundunguruka mu bwenge kuranyumva kube kurumva uku kwezi nshaka kuronka amahera ndibaza ubu bwenge ufise genda bufise ndabukubye mu kata amahera yawe nshaka amahera yawe yagumana ariko umenye yuko ikizoba ari wewe ronderase n'umutoyi wanje sizi ngene umeze aho jye waranyirukanye icyanzanye ngaha n'igiki je nditaye because ndabwiye Jima wanashe blackout Mbandiko ndavugishwa atari je blackout. Madame, bonjour. Scott Insa. Sawa. Alexi, tugende. Tugende he? Tugende he? Patron, muratubabarira. Ujya tuba dufise ibikorwa byinshi ngaha dukurikirana. Ndashobora kuba nibagiye gahunda. Ushobora kuyinyibuza? Okay. Tuvyihoze. Bashaka kubandanya n'akazi kawe. Scott, mbe nta muntu yaje kundondera ngaha? Oya, nawigeze aza.
singira Ok, merci. umutima w'agakoko nono bipfa gushika nkiyibagirwa umunduru wanje koko rimwe ndibaza ibinshikira bikanyobera blackout nkabyuka nameza amahembe ntazi yapfuye blackout. Urabona bofre wawe? Bofre wanje. Why? Bofre wawe yatwaye mushikawe Alex. Nari nje kukubwira ko agendana n'umugore wawe. Nina, umvise ndakubwira. Urusaku nkuko kinago nkunda. Ubu rero ushatse kumbwira yuko uje ngaha uje kumbwira ubujinga nkubwo. Nimba abuze icyo umbwira haguruka ugende. Chris, ndakurahiye izina ry'Imana. Bofre wawe tugenzure neza. Agana n'umugore wawe. Numwijima wanashe blackout mbandiko ndavugishwa atari je blackout I've been Ndakunze. Ufite umugambi wo kunca kuboko? Oya, ariko nawe ufite umugambi mukimi telefone yanje. Ciwe nta telefone yawe natoye. Natoye iwanje. Mugabo naho natori iwawe. Ko warahiriye ko bumwe nanje. Ni icyaha gikomeye gukoresha telefone yawe. Ariko nawe kuva gera uransangana telefone yawe mu maboko. Ntidupfa ubusa mukunzi mwiza. Buriya akabigira kabihitsi kajya imboga karitse. Sino gucira urubanza kubera ko nubundi icyaha gisanzwe gihera mu mutima. Nashaka kumenya gusa amasaha ageze. Oh. Ni vyiza. Nizere ko iyawe iregeye. Nivyo. Iraregeye. Wiyiteho. wanje koko rimwe ndibaza ibinshikira bikanyobera blackout nkabyuka nameza amahembe ntazi yapfuye blackout 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 Meze neza. Yego. Wazindutse? Nkuko bisanzwe. Ja navyo nari niteze pe. Ahubwo nsanze nyine ukomeye. Gusa nyene byari byanze ko nshika mubiri wanje nabanje kuza gukora. Nongera ndagushimira kwijoro ryiza twagiranye. Sa? Yeah. Ncamake nanezerewe. Nizere ko vuba tuzosubira kandi ko gusubira kuba turi kumwe. Ndagusaba ikintu kimwe.
biterwa n'impamvu. urashobora kuba ufise umwanya tukaza kuba turi kumwe amasaha yaranje. Okay, ndibaza ko ibikorwa mfise biza kuba byarangiye kuko n'ubundi ho nazindutse abwira ndabirangize vuba. Thank you. Magerageza kurwana ingwanira wawe mutima nkisanga mu mafuti menshi ngo ndagutsindire mu buzima. Blackout blackout blackout. Singira umutima w'agakoko no